baravuze yuko amatongo ariko araga ya gisirikare eka ntiyaga ahubwo ahari ibirindiro vya gisirikare mpereye mu ku mudugudu kera niho twagirira imyimenyerezo twari tucinjira hakaba ico bita kiridagerisema nta mihana nta bantu namwe bari bahari hari hatekanye tugenda tugakora ibikorwa tukagaruka mugaho batanguye kuhashira ibirindiro by'abasirikare abene ingo bashi bagenda baregera ucuba umuji haca hararyoha hamera neza n'imibi irahera hamba baca bahagira habo n'amatongo rero menshi yaho ya leta muga haca abayitirira baza baraya rimamwo abandi bakate kurima ni vyiza ntawo vyanka ni mugambi mwiza kuko umuntu atagira icaje hakuja kwiba worima hanyuma haza haraga baza baregera ibintu byose bigaca bigorana mugaca bamenya n'abasirikare bose ariko iki kibazo cyashikirijwe si kibazo gitora inyishu buno nyene ni kibazo kizokwigwa ku rwego rw'igihugu bazorabe ibibereye naho imyimenyezo ya gisirikare hajya ku mudugudu tuvuze yozirabera hatobera ibindi bikorwa kuko hambavu y'ikugwiza umwimbo dushaka kugwiza umwimbo atamutekano hari twiyumvire kandi n'abarundi bavyumve bose yuko aho leta izoba yashimye yuko hagirirwa imyimenyezo ya gisirikare bo vyubahiriza ivyo rero biri ku rwego rukuri rw'iwacu kandi barabibona kandi noneho birumvikana kandi namwebwe ndazi yuko mu vyumva twashaka yuko abantu boba mukuri kandi bakakorera ku muco no ku mugaragaro umuntu ariko aragira amafuti amakosa amenye ko akagira amakosa hama ntacafuze urwego kuvuga ngo abasirikare ngo bariba abo bantu biba bafise iki gisumba abasirikare bize bagenda kugarukana amahoro n'umutekano mu makungu bagakoma amashi nabo bo mu mitakataka babaye mu mahoro muga abandi barari ijoro babarariye mugabo baca bavuga ngo barabiye baraza akazi k'umusirikare umusirikare yemera gupfa utanga ubuzima bwiwe mugabo abandi bakabaho hamasi numva aba bantu bavuga yuko babiba muga banyegeje ibitoro mu mazu yabo aho bishobora no kubaturira hama bagaca baza kugorana ningene tubakingira umutekano ushobora kubika igitoro kigasha kigaturira inzu yawe niya mugenza wawe uruhagarara rwo kuza kuzibya ningene bazoza kubakira abo bantu kubera akantu gatoya ibido y'amaritiro 10 cyangwa 20 umuntu yabitse mu nzu rero ivyo bintu ahubwo mukwiye kubabwira yuko bohagarika kubika ikara mu gashamba bakurikiza amategeko abasirikare bari ngaho kugira bacungire amahoro n'umutekano gusa mugabo habaye ibikorwa akajagari ntivyemewe baza gufashanya n'abajeje gusa bavuze yuko abasaka mugabo abasirikare si basaka ubwa mbere kiretse bafise uruhusha n'uburenganzira bwatanzwe n'ababijejwe canke mu gihe atanyamirama bizihari muri ako karere mugabo ico n'igikorwa c'inyamirama mu bisanzwe mugabo bibaye ngombwa ivyo biri muri misiyo ya kabiri barabikora mu gihe base birusha mugabo rero aha ni kwambika iceye niba abandi bagomba kwambika iceye kandi urwego kuzira basinzite abasirikare bagenda bumvise inkuru yuko hari ibintu bitagenda neza hama wugaye ugahunga ukanka bavyumvise nani wumva hari akandi kazi bajeje mugabo nivyo no gukinga kugira ngo iryo kara ntihabiri ryononera abantu umusirikare ntiyinyegeza agenda aboneka ndabisubiyemwo kandi nabo nyine bavyumva umusirikare akorera ahagaragara ku murango izuba riva no mwijoro mugaba yambaye umwambaro umuranga ntinyegeza amategeko yaratanzwe neza yuko atayindi mirimo iharangurirwa atari ibikorwa vya gisirikare abarundi bahegereye bavyumva baze kurondera inzankano n'imvururu hajya ahantu nibahareke babereke
ababijejwe aho barangura iyindi mirimo mugabo hajya bahareke. Irya ni domaine militaire, kandi gucungira amahoro n'umutekano bitegurirwa hajya. Umva uzoja kubandanya avyankiritse azoba ari kagwanya ivyo nyene, azoba ari kagwanya ivyo bikorwa byo gucungira amahoro n'umutekano. Nibahareke bagende barima ahandi baberetse, hajya baharekere ico gikorwa, ntihazosubire kuba rero imvurugo. Aho birumvikana kandi amategeko yaratanzwe, byaraheze, abajije intwaro barabivuze, ahubwo bajya n'intumva. Bajya n'intumva kubera iki? Baraberetse, barababwira bati imvukira zifise ivyo zisaba, baraberetse. Bajya nabo sinzi n'ivyaduka baza gutera ikambi, ahubwo ntibazosubira. Sinabajya siho baba, baza kurondera gusa imvururu kugira ngo babe bararonka ivyo bandika ku mvuga ngo kunyagumya. Abansi b'igihugu ni benshi, kandi bakorera impande nyinshi. Nimba mubashikira mubabwire rero ntibazosubire kuza gucokoza igisirikare, bakireke hajya naho imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo igisirikare gicungere amahoro n'umutekano neza, n'abajya nyene barimwo